Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihogo bihoza abana ndekukura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Igiterwa c'ikawa ni ngirakamaro yaba ku murimyi ndetse n'igihugu cacu c'u Burundi. Kiri mu biterwa vya mbere njabuka amazi birimwa mu gihugu cacu ndetse kikinjiza n'amafaranga y'agaciro afasha leta mu kurangura imigambi y'iterambere. Nico gituma leta mvyeyi kandi inkozi atacidakora kugira ngo umwimbu w'ikawa y'akanovera wiyongere maze umurimyi abukure mu cibo bikibonekeza mu iduzwa ry'igiciro c'ikawa y'ibitumbwe. None ibijanye n'igiciro c'ikawa y'ibitumbwe n'ihemba rya mbere n'irya kabiri muri isizeni y'ikawa y'umwaka w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022 bizogenda gute? Umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije arabitanga ko umuco mu ntumbero yo kubandanya hatunganwa neza igisata c'ikawa no guha agaciro ibikorwa by'abarimyi hamwe no guha agaciro ibikorwa by'abagura ikawa y'ibiturumbwe. Leta y'u Burundi iramenyesheje ko igiciro c'ikawa ishogwa mu matonorero yose igurwa uko ukurikira: ikawa nziza bita Cerise A izogurwa amahera 700 ku kilo. Ikawa y'ibisobwa nayo bita Cerise B izogurwa amahera 350 ku kilo. Dusabye ko iki giciro cyo kubahirizwa na bose ku neza y'abenegihugu nk'uko bitegekanijwe mu ntunganyo y'isizeni. Ihemba rya mbere rizoba mu kwezi kwa Rusama, ihemba rya kabiri ari naryo rya nyuma rikazoba mu kwezi kwa Myandagaro muri uyu mwaka wa 2021. Umushinga mateka akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigodeka aratubwira ubwoko bw'ikawa burimwa mu gihugu c'u Burundi niyo bwazananye. Aranatubwira n'ibikorwa leta yagira akora kugira itunganye neza ico gisata c'ikawa. Ikawa irimwa ngaha mu Burundi ubwa mbere ubwoko bubiri. Rifise ikawa y'ubwoko bita Arabica n'ikawa y'ubwoko bita Robusta. Izo kawa zose rero ko ari zibiri zazanywe n'abanyamahanga kuko zifise amamuko yo mu gihugu ca Ethiopia, niho babonye ubwo bwoko izo kawa ubwa mbere. Baraheze mu myaka y'1920 igihe bamwe baje guteza imbere ibihugu vya Afrika mu kubigisha kwitunganya bitaba abakoroni, niho bayizanye. Rero iraheza irakwiragizwa mu bice bimwe vy'igihugu, aho dusanga rero ubwo bwoko biri bw'ikawa butaba mu bice bimwe kuko ikawa y'ubwoko Robusta isanzwe iba ahantu hashushe cyane, kuvuga mu biyaya. Ni nko mu biyaya rero vyo mu mirwa nihirimwa cyane mu ntara za Bujumbura, Rumonge, igice ca Bubanza, mu gihe ubwoko bw'ikawa Arabica nabwo buba mu zintara zisigaye. Kandi izo zose iyo zifashwe neza zihaba neza kandi zikatanga umwimbu mwiza. Igisata c'ikawa cagiye kitunganya ku buryo butandukanye kuva gise mu Burundi, igihe kuva mu 1920 gushika mu 1976 igisata c'ikawa twavuga ko casa nikiri mu bice byinshi kwijana, bi hafi 90% mu bimwe bikorera ivyabo.
ico gihe rero umwimbu ntiwaduze nkuko vyari vyitezwe nico gituma kuva 1976 gushika 1991 twagiye tubona leta yaciye ishiramo inguvu nyinshi no kuvuga iragwiza abahinga bamwe bafundi bindimo ku mitumba ni gihe leta kandi yashiramwo no kwita ibikorwa byo gukena gusumba kuko no mu bijanye n'ubuhinga leta yarashizemwo vyankenerwa mu kubaka amatonorero 133 n'amakoborero abiri koborero ryangaha ku butere n'iryo Gitega Songa ico gihe rero umwimbo waraduze kubera leta imaze gushiramwo ikiganza gashiramwo vyankenerwa vyose twarashobora gushika ku matoni 35 vy'ikabishoka hanze mugabo mu gihe c'imbere yaho leta itarashiramo ko ikiganza kiboneka ayo matoni ntiyashika rero mu gihe waje 1991 niho haci hatangura rero kuza ico no kwita intunganyo yindi nshasha kandi gisata c'ikawa bivuye ku ntunganyo yaho basaba ibihugu bimwe vya Afrika ko vyogerageza amareta akava mu bisata bimwe bimwe vy'ubutunzi aha rero mu gisata c'ikawa haci hazamwo abikorera ivyabo baragaruka leta ivamwo buke gushika mu 2005 niho vyabonetse ko amatonera mwamwe yagurishijwe leta ivamwo buke yagiye kuvamwo cyane rero mu 2009 aho ya matonera amwe yari kera yagurishwa ayandi arakoteshwa abafundi bindimo ntibasaba kurikana igisata c'ikawa umwimbu curasubira hasi tugasanga bamwe ntibari ko barahembwa abandi bahembwe bagahembwa batevye abandi bagahembwa yadakwiye ikawa zashoka hanze tugasanga ya mafaranga zaguzwe ya mafaranga mva makungu tugasanga mwe ntibayarishe ntibayazanye bigatuma rero igisata c'ikawa kitagirira akamaro igihugu n'imiryango ko vyari vyiteze none izo ngorane zose zagiye ziribonekeza leta y'u Burundi yaciye ikora iki mu kuzitorera inyishu leta imaze kubibona niho hakozwe ivyigwa bitandukanye kuva mu 2018 inama zitandukanye ivyigwa twa gusuzuma mbega leta imaze gukura ikirenge mu gisata c'ikawa vyifashe gute vyagiye bigaragaza yuko leta ari kirumara mu gutunganya ubuzima bw'abene gihugu rero ivyigwa vyakoze vyarekana yuko igisata c'ikawa leta itagarutse mu gishobora kuzimangana burundu rero leta imaze kubona yuko idashobora guha abene gihugu bayo yahavuye igaruka harashizwe rero kino kwita intunganyo nshasha nke politike yaciye mu nama nshikiranganje y'abayitariki imwe gitugutu 2019 aho bemeje igitabo ndongozi kizora mu gisata c'ikawa leta imaze kubona rero ko ibintu bitameze neza ico gitabo ndongozi carahawe ndetse n'urupapuro rw'inzira gwerekana ibikorwa bigomba gutunganywa kugira ngo igisata c'ikawa kinaguke koko niho rero haiza ico gitabo ndongozi cyato cinzira kireza kiremezwa itariki 16 Kigarama 2019 naho nyene kugira ngo berekane uruhara rw'umwe leta rero ifite uruhara nini cyane mu gisata c'ikawa aje tumabona no munsi hariko haraza cyo no kwita akarusho kubene gihugu kuko leta yamaze kugarukamo leta imaze kugarukana ikirenge mu gisata c'ikawa yarabonye ko bibereye ko ikurikirana cyo gisata kuva mu mirima ndetse kuva mu matuta canke kurondera imbuto zibereye gushika kwinyobwa y'ikawa icereza rero yashiraho urwego ruje gukikirana ico gisata c'ikawa gitwa ODECA gwashizweho itariki indwi z'ukwa mbere 2020 mu ntumbero kugira ngo rufate mu ntoki ivyarangurwa na bamwe mu gisata c'ikawa mugari badehukiwe tamenyesha yuko iyo ODECA yavutse mu gihe amashirahamwe nka yose akora mu gisata c'ikawa yari yamaze kuba ko atazokora isizeni 2019-2020 ndetse na 2021 ivyo bikavyerekana yuko bari bagombye ko leta igira ingorane nyinshi mugabo leta kubera ko yama igavye imaze cyo gwego ODECA caraja ku kivi ruratunganya isizeni hamwe n'abikorera ivyabo babishoboye kuko twagiye tubona ko bamwe batabishoboye babikora indeka bagende hama bene ko bahagwa rero twovuga ko no musi dushima kuko urwego ODECA rumaze gutangura kuja ku kivi twamenyesha yuko abene gihugu mu isizeni 2020-2021 bahembwe ku gihe nta widoze umwimbo wose warakiriwe ikawa twashoboye kwegeranya ishoka hanze irenga amatoni 1015 vyumvikana yuko umwimbo washoboye kwegeranywa uracishwa mu nzira nziza kandi iyo kawa yose no munsi isa nihejeje gushoka kugurishwa yose kuko
binyuranye n'ivyo twabona mu myaka iheze aho twasanga byitse mu kw'icenda mu kw'icumi no mu kw'icumi na rimwe kumwaka ukurikira tugasanga umwimbu nturagurishwa. Rero no munsi twavuga yuko ishibwaho ry'urwego odeka ryaje gufasha gutora inyishu ibibazo vyose biri mu gisata c'ikawa dufatikanije na leta abushikiranganje soye twegukira bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ndetse n'abajeje intwaro kuko muri bijanye no kugwiza umwimbu abajeje intwaro turafashanya n'abayobozi b'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ndetse no makomine no ku mitumba kugira ngo tugire nani twese dushobore gutunganya koko igisata cyo nko tubisabwa. Buramatari w'intara ya Kayanza aratubwira ko umwimbu biteze kuri isizeni yuguruwe icese kwigenekerezo rya 19 ndamukiza mu mwaka wa 2021 ko utazoba mwinshi. Agatera kamo abarimyi gushorera ikawa yabo ku matonorero azwi. Isizeni ikawa yaratanguye kiretse gusa kuno mwaka umwimbu utazoba mwinshi cyane kubera yuko mu mwaka wese twaronse umwimbu mwiza mu giteka ca kawa. Hamaka mubizi ngene bimeze iyo uyu mwaka mukawa muronse umwimbu umwaka ukurikira umwimbu uragabanuka kuko bisaba hajyanya ajya amashami murazi yuko amwamwe yuma bagahamata hakabikata hakaba yuko ahagira ayandi mashami acaboneka kugira ngo ashobore gushurika. Rero no mwaka umwimbu uzoba muke dufatiye ku mwimbu wo mwaka uheze. Ndatera kamo abene gihugu kugira ngo ntihagire kumbure abahava bajane kawa ahandi atari ku mayiziri atari ku matonorero azwi kuko uko twagiye turabibona hari abantu baza kubesha guhenda bene gihugu bafatiye kumbure mu bukene mu misehera bafatira ku bukene ugasanga baje kubagurira akawa kuntisha ntikize hakuyijana ku matonorero ya leta azwi. Ivyo rero turatera kamo no kuri ntagire usubira kubabesha kuko yitwara babwiye amazine ya odeka ariho kariho nandi mashira hamwe yaguze ya mazine amamwe ya Sogestari amwe Sogestari ya kera tusanzwe tuzi no kuri bagura neza. Tubasabe rero babanze kubaza kuko si bose ari beza ujya mwimbu bose barawukeneye kuko nagahiye. Rero tubasabe bagende neza bitonde babaze abajejwe intwaro bari hagufi n'abajejwe indimo bari hagufi kuko baba babizi neza hanyuma bagenda ahantu no kuri bashorera umwimbo wabo ku mayizina azwi kugira ngo noneho na cyane ko mwarumvise ko twarumvise umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi no gukinga ibidukikije azakoreta yongeye agahembo mwaka uheze bagura ku mafaranga 550 ariko no munsi hagiye kwijana n'5 ubu bazogura 700. Murumva ko leta no kuri yakiza kigoro kadasanzwe leta mvye leta nkozi yitaye habene gihugu no saberera bene gihugu ikawa baze bayijane ku matonorero kombore ntirahape icwa mu binywabi. None muri komine Mutaho intara ya Gitega vyifashe gute? Muri no komine ya Mutaho season y'ikawa yaratanguye guhera ku magenekerezo ya 19 ntwarante muri no komine yacu niho batangura kugura ikawa kuri izine ya Mushikanwa hanyuma kuri izine ya Rurengera naho ikawa yatanguye kugurwa guhera ku igenekerezo rya 15 ntwarante nyene. Hanyuma rero abene gihugu na cyane abarimye bihi gitegwa c'ikawa muri no komine bakiriye neza irigura ry'ikawa hakiri kare kubera hari ikawa yari tanguye gusha hanyuma bakavuga bati igihe tutohavana ngo turonke utishorera hakiri kare tivyo tuca tugira gahombo. Ariko rero kubera akamo ko kugura ikawa katewe hakiri kare cyane baciye bagira akanyamuneza kubera babonye ko ikawa bayitanguye kuyishora hakiri kare bari batanguye kugira ubwoba yuko bazohavana bayitonorera muhira ijya ya mbere na mbere iba yahiye ubwa mbere. Ariko rero zose baciye bazijana kuri izine nakanyamuneza ntangere ku murimyi w'ikawa kuko leta vy'ukuri yarahaye agaciro iki gitegwa dufatanije rero n'iki gitegwa c'ikigori ingene naco caciye kigira agaciro ubu vy'ukuri akanyamuneza mu bene gihugu mu barimyi b'ikawa ni kenshi cyane vy'ukuri igiciro c'amafaranga 700 ku kilo no kuri n'amafaranga menshi cyane ku murimyi w'ikawa kandi umurimyi w'ikawa yaciye abona ko vy'ukuri ikawa nyene koko agiye kuyiha nawe agaciro akagikorera yivuye inyuma kugira ngo izotange umwimbo mbere mwinshi kuruta uwo izo bitanze muri kino gihe. Muri no komine ya Mutaho twega bajeje intwaro turazi neza yuko ari inshingano yacu
ni igikorwa cacu kandi ni igikorwa ca misi yose kwa maturiko turahimiriza bene gihugu si no guhimiriza gusa igitegwa c'ikawa turanahimiriza no mu bindi byose na cane cane tubahamagarira ko bategerezwa kugwiza umwimbo haba mu burimyi haba no mu bworozi ariko rero muri kino gitegwa c'ikawa binavanye kandi n'amanama menshi twagiye tugirishwa n'abajejwe uburimyi n'ubworozi n'abakurikirana iki gitegwa c'ikawa by'ukuri na twebwe ntitugoheka kandi ntitugira tudebukirwa kubahimiriza ko igitegwa c'ikawa babandanya kukibungabunga neza kuko iyi nayo ni nk'inka igira kabiri mu nka aborozi basanzwe batunga nayo ni nk'inka ku murimyi rero akamo ca dutera bene gihugu nuko vy'ukuri bo kwitanga bagakorerera ikawa yabo bakayisasira bakongera bakayikata ndetse no kuyipompa bakayipompa kugira ngo umwimbu uzuboneke ari mwinshi cyane gutyo rero kuri ako kigoro leta yagize barimye vy'ukuri barabonye yuko bakwiye kuja mwihiganwa bagahiganwa kugira ngo nabo bajya barose ijya fumbere bajya barose bijya biharage bahawe kugira ngo by'ukuri bazobe benshi ababihabwa bivanye n'ukuntu bazoba bakoze rero akamo tubatera nuko bagira ishaka bakagira intege mu gukorerera iyi kawa na kare kuko dusanzwe tuzi yuko ikawa izana amafaranga y'agaciro mu gihugu maze igihugu kikahungukira maze y'amafaranga twahora tuja kurondera mu bindi agacaboneka bivuye muri iki gitegwa c'ikawa. Umuyobozi w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije wo mu ntara ya Ngozi aratubwira uko biteguriye isizeni y'ikawa. Ntara ya Ngozi isizeni y'ikawa turayiteguriye neza yaba ku rwego rw'abajejwe gisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi cankwe ku bene gihugu bo nyene kuko uno munsi abene gihugu basanzwe bafise akawa baratanguye kukamura rero turi mwihimiriza ryo kugira ngo ubwa mbere na mbere hoho bashobore kwamura ikawa ihiye neza kuko ari usanga iri kizana akanovera kameze neza hanyuma ikindi naco turanabahimiriza kugira ngo ubwa mbere na mbere hoho bashobore kuzikorerera kugira ngo bariko bazamurire ahantu hameze neza kandi vyonya turabona yuko bariko barabishira mu ngiro. Hanyuma ikindi naco kitwereka yuko imyiteguro iriko iragenda neza nuko ikigo kijejwe ikawa cha leta y'u Burundi kitwa Odeka tumaze kubona yuko kimaze gushikana ibikoresho bitari bike mbere ku mayizine yose yo ngaha mu ntara ya Ngozi. Ico rero kiratwereka yuko imyiteguro ari myiza kanatsinda tumaze iminsi dutembera mu bene gihugu n'ahari amayizine twarabonye yuko amayizine nka yose ari ngaha mu ntara ya Ngozi amaze kugururwa bisigura rero yuko abene gihugu batanguye gushora akawa kabo. Kubera iduzwa ry'igiciro c'ikawa abene gihugu bagiye kwijukira kurima ico giterwa. Ikawa ziriho ariko ntizigwiriye cyane kandi abazifise zirameze neza ariko rero abanyagihugu ntibari bazitayeho cyane kubera bidoga ngo nta mahera zirimo ariko bamaze kumva ko akawa kagiye gutera imbere na rya leta ngo yakongeye amahe nagenda byemera narabyumvise ku radio naracerewe kuba ntateye ikawa ubu nanjye ngiye kuyitera nk'abandi ndiko ndategura hano ndayitera ku mutasura mu kwezi kw'icenda naracerewe ku buryo abandi bagafise ubu unye kurezine bagiye bararonka agafaranga kabafasha natwe rero nk'abanyagihugu benshi no nta kawa baramenyereye gutera ubu tugiye kuyitera ku bwishi ubu unye batubwiye ko akawa kagiye kibitumbwe bakagurisha kahora kuri 5 kagiye ku majana 7 hama kajya kibinobwa nako kahora kuri 2 kagiye kuri 3 leta ni yambere nukuri je ndiko ndabiraba imigambi tugezemwo nubwo baraye bakongeye igiciro je ndumva neza ari uko Imana yoduha tukaronka ingemwe zo gutera no kitaho cyane nkagatera kwitonge wanje kazofashiriza imiryango. Kugira umwimbu wiyongere leta y'u Burundi yarahaye ikigodeka amatongo yo kurimamwo ikawa kugira bakwiragize ubuhinga bwo kurima ikawa mu bene gihugu. Muri ya ntumbero yo kujana n'abene gihugu muje no kugwiza umwimbu intunganya shashiza c'ikawa mu bikogwa Odeka ishinzwe harimo ikijanye no kugwiza umwimbu. Kugwiza umwimbu rero si mu biro si mu majambo ni mu bikogwa nyezina. Rero urwego Odeka rumaze kujaho rurarengeje gatoya umwaka umwe n'amezi 2
rwarihutiye cyane guterera biboneka ruheza rurasaba leta ko yoruronsa amatongo ari mu bibanza bibamwo ikawa ari naco gituma dushimira ngene leta yadufashije cyane mu kuduha amahegitari ashika 67 mu ntara za Mwaro, Ruyigi na Cankuzo. Muri ayo mahegitari rero 6753 azarimwe umwimbu w'ikawa, azarimwe ibipimo vy'ikawa twamaze gutera. Tugashimira rero abanyakubajeje intwaro muri izo ntara kuko baratugiye imbere badufasha cyane. Dushimira kandi n'abasanze batunganya amakoperative muri izo ntara kuko ibikorwa byose turangura tukora n'abene gihugu makoperative yo ku mitumba, haba mu vyo kurima, haba mu vyo kwimba ibinogo, haba mu vyo gusasira, ndetse n'igihe cyo kwamura kora ku bene gihugu. Vyumvikana yuko ari umugambi mwiza uje kugwiza umwimbu kandi ukaza no gutanga akazi ku bantu bagifise inyote yo gukunda ibikorwa no gukunda igihugu. Rero intumbero dufise muri Odeka nuko tubandanya turondera n'izindi mu zindi ntara ibibanza nko muri za Ngozi, Muyinga, Karuzi, Cibitoke, Rutana ndetse n'ahandi tuzobona hashoboka kugira ngo noneho urwego Odeka kuvuga leta dufasha n'abene gihugu gukwiragiza ubuhinga bwiza. Twifuza rero kuzokora ibipimo vy'akarorero no vuga nk'ibipimo shure kugira ngo umuntu wese abagomba kuza kuratira ijisho igipimo gifashwe neza turabe yuko yohezwa akaza bakigira iwacu. Ikindi twashimye nuko abene gihugu bamaze kubona leta ishizemwo ikirenge ureko baradusaba imivyaro ku bwinshi biboneka yuko imbere ari heza, ndetse n'abajeje intwaro makomine atandukanye n'abayobozi b'amashure twumvise ko batawogira inyoto yo gusubira gutera amakawa mu makomine yabo no ku mashure yabo. Tubamenyesha reko urwego ikigo Izabu gisanzwe gidufasha guhingura imbuto zigezweho no munsi tuko turafasha kugira ngo dutegure imbuto zikwiye kugira ngo nko mu mwaka uza tuze tubishobogira amatuta menshi hamwe bene ikigo bose bazoba bifuza kuronka imivyaro y'igitegwa c'ikawa bashiye kuyironka vyoroshe. Ipimo wanje ntacyo mfise ariko abaturongoye ko baratwiza ingene twotera kawa uba baditse ikawa kugira natwe tuze tuzitere mu mihani wacu. Amapikinyeri araremvye tuyakore. Turashimye turakengurutse kuko abene gihugu ubwabo bizotuma baca bitaho gusumba ico gitegwa c'ikawa basanzwe bafise mu mirima yiwabo kuko barabona yuko bazabafashwe mu mugongo n'umugambi Odeka ishira hamwe Odeka. Ico kigo kizabafasha gukurikirana neza umwimbu bisunze umwimbu uzobuzananye hano hantu mwizi hegitari 19 nabo bazoca babonerwaho baronka karusho kuko bazoca bashorera ngahanyene hafi batarinze kuduga umusozi. Novuga yuko harimwo akunguko kanini nakunguko muri komine kuko amatagisi ndibaza yuko azoca yinjira mu kigega ca komine, hanyuma abene gihugu kandi bazoca batera imbere cyane kuko baciye baronka akazi bazokwama bariko barakora hanyuma bakaronka udufaranga bashobora kwifashisha. Ndabona neza yuko uyu mugambi ari mwiza kandi tugiye kuwufata mu ntoke. Abene gihugu basanzwe bonyene bafise ishaka ryo gukurikirana. Hama natwe tuko twiga dufatikije n'abajeje uburimyi n'ubworozi niyo tukije mu ntara ingene tuzofashanya kugira ngo dukoshe gukurikirana mu gukwiragiza ubuhinga bugezweho bwo gutunganya igisata c'ikawa. Ngo akosha musi kava mu ngasiro kandi ngo akeza karigura, nico gituma abegwa nico gisata bose nyara ku mugozi umwe bakungurunani kugira isize n'ikawa izogende neza ku murimyi na cane cane umufuko wiwe uzoshikirwe. Ashafasha dukure nyarenga ngiryo rikorera reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime
tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.